Ndabaramukije mwese mukurikira ibiganiro vya televiziyo Renaissance nongenda bahanikaze makuru twabateguriye ku runo musi ariko imbere kuyatangura tuyahere kuri zimo mu ngiro nkuru yagize abarundi bahungiye mu gisagara ca Gisenyi district ya Rubavu ni mu gihugu kibanyi c'u Rwanda batagishoboye kuriha amashuri y'abana babo basaba abagira neza kubagarukirako n'abategetsi Burundi barakwiye kwiga gukurikiza amategeko ajanye no gushira ahabona amatungo yabo kugira ubunyonyezi buhagarare mu gihugu akona kamo gategwa n'ishiramwe yigenga Parseme riyamagarira abarundi guhindura ingendo. N'amashinga amateka y'u Burundi yaratoye ku munsi wa kane agiye kugira umugwi severe bagera kuri 13 muri abo batowe indwi na ubwoko bw'abahutu abatutsi ni batanu umutwa nawe umwe batatu bari muri uyo mugwi wahahora bakaba basubiye kwizegwa. Amakuru twabategure saa gusa mukanya ni Donido. Murimeje kubibabwira n'amashinga amateka y'u Burundi yaratoye ku munsi wa kane bagiye kugira umugwi severe bagera kuri 13 muri abo batowe indwi nabo mu bwoko bw'abahutu abatutsi batanu n'umutwa umwe abo ndwi bo mu bwoko bw'abahutu ni Aloise Batungwa nayo Deo Hakizimana Leo Pascazi Nziga Masabo Ramadan Karenga Pierre Claver ndayicagiriye arongoye uwo mugwi Eri Nahimana Pascal niyo nkuru abatutsi nabo batowe ni Clement Noe Ninziza Leonce Ngabo Alice Nijimbere Denise Sindokotse na Deogracias Ndikumana ubwe mu bwoko bw'abatwa nawe ni Gorette Bigirimana batatu bari mu mugwi wahahora bakaba basubiye kwizegwa abo nabo ni Clement Noe Ninziza yari icegera curongo yo mugwi Pascal niyo nkuru na Leonce Ngabo baraba komiseri basanzwe Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahora arongoye yo mugwi akaba atasubiye gutogwa. Amakuru tuyabanayize mu yavugwa mu bijanye n'intwari bereye abategetsi barakwiye kwiga gukurikiza amategeko ajanye no gushira habona amatungo yabo kugira ubunyonyezi buhagarare. Ivyo bimenyeshwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe yigenga Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Ivyo akaba yavuze afatiye ku ngeso imaze igihe yigaragaza mu bategetsi bamwe bakora iminsi mikuru yo kwinjira amazu bubatse ku mafaranga y'umurengera kandi itagaragara ko batanga amakori akwiye. Faustin Ndikumana tumukurikire akaba yakuye ku murongo wa telefone. Bwa mbere hoho iyo umuntu ashoboye gukora ibintu nka bene ivyo ari byo yubaka mu gihe asanzwe arangura amabanga ya leta no kuvuga ahembwa mu kigega ca leta akoresha budget y'ikigega ca leta amahera y'amakori y'abanyagihugu amakenga yoyo ntashobora kubura. Ni naco gituma n'amategeko asaba abajejwe amabanga bamwe bo hejuru kwerekana amatungo yabo no kuzakurikirana yuko amatungo yabo abaje bivuye kuri reveni bashobora kuronka abazwi. Nico gituma tuvuga tuti rero abategetsi bomenya yuko itegeko rivuga mbere neza kuva mu ndego rwanye giturire bifise ibice bitatu bivuga neza yuko abategetsi bategeza kwerekana amatungo yabo ingene yaje bigihe by'umabanga mbere niyo bayavuyemo nibwizwa shingiro irabigaruka ko mu ngingo y'151 nukuvuga n'igihe abantu abazi imishahara yabo bategetse ngaha mu gihugu turazi imishahara yabo abantu bose barayizi. Nico gituma rero bo kwihutira gukora ico gikorwa kugira amakenga azarahava. Ikindi naco nuko mu gihe umuntu abari karerekana izo nyubako zikomakomeye hashobora kumvira ati mbega none nyimba ivyo bari ko barangura bikomeye wora kuri compte fiscale yabo yosanga koko ayo maroveni bwo butunzi bwiyongera gutyo ubusa n'ingene ari karatera mu kigega ca leta ico bita kuri compte fiscale kuko ntivyo kumvikana yuko wosanga abantu bari koberekana ubutunzi ibintu birangurwa mugabo ugasanyika ca leta kandi posi reveni hari kitariko kirahabombokera ugasanga igihugu gifise uburyo buriko buragabanuka mbere ugasanga umuntu muto ni wari karuka inyuma ugasanga umukecuru agiye gushora igitoke bariko bamwiruka imatizana ikori tangibi ugasanga hariho ubutunzi bumwe bushaka kunyegezwa na bamwe kandi bwo tegeza gutanga amakori bigace bizana nimwe vya exoneration.
Faustin Ndikumana arongera agasaba ko amabanki yoreka kuzaraha umuntu umwe ingurane y'amamiliyoni amajana kugira yubake ikizu azobamwo ari umwe kandi ayo mafaranga yofashije mu migambi yoteza imbere abantu bose. Abategetsi b'u Burundi abahimiriza kandi kubahiriza amategeko akingira igihugu ubunyonyezi mu gisata c'ubutare n'ubunyene. Faustin Ndikumana ikindi naco nuko tuvuga tuti naho yo bara amabanki yo bari karatanga izo ngurane turavuga tuti n'amabanki yofata ugasanga jana ingurane mu mazamwamwe aja kusanga ari ku muntu umwe kandi yo shora guteza imbere ibisata bindi byo kubaka na cane ari nk'amazu aho uburara abakozi bato bamusanga yubaka ugasanga abantu bashoye kuronka uburaro gupanga aho ariko nkazasi pekera canke n'ibiriho baviterambere n'amabanki rero ntiyoza utanga ideni n'amadeni yabe nayo kandi ubona neza yuko hariho ibindi bikorwa bishobora gusahiza abanyagihugu bose kuko niyo epare nyamabanki iva mu banyagihugu kandi n'amabanki aragengwa na politike y'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Muri ico gihe rero twibaza yuko n'umuco ingena abantu bakira amadeni muri banki woheza ukaboneka ntusange kumbura abantu baronka bamwe ideni kubera imvo za politike. Ikindi rero nuko twogerageza kuza turakora ibintu mu muco uko nibwizwa shingiro rirabisaba, ibwirizwa rigwanya igiturire rirabisaba. Ejo bundi bagize iminsi abategetsi akora kuri biduwa ngo amahera ava mu butare ntibabone yaja igiturire cabaye ndanse. Rero twibaza yuko mu kuraba bene ivyo ariho turiko turatangira ndetse mu bindi bihugu hoho usanga nk'urwego rwa ombudsman ariko ruraba neza ingene abategetsi bamwe usanga bariko baragwiza amatungo kumbura adashoboye gusigurika. Mwarabibonye mu gihugu ca Afrika y'Epfo ejo bundi ombudsman de la Republique ko ari we yashoboye kubikora. Twagera dutera kama barundi bose ko iyo ngendo ivyo bintu twobikurikiranira hafi kugira igihugu cacu ntigishobore gusanga kiko kirasubira inyuma mwitera. Amakuru tuyabananize mu gisata c'ubudandaji hari amategeko mashasha aheruka gushikwa ko kugira ubudandaji bugende neza mu gihugu hisunzwe amategeko ajanye n'akarere Burundi burimwo eka n'isi yose. Tubishikirizwa n'umuyobozi w'ubudandaji bwo hagati mu gihugu Terence Nzeyimana akaba yaramenyesheje ko n'abakora ubudandaji mu mabarabara bagiye gukora bisunze ayo mategeko mashasha yashizwe ko tumukurikire. Leta y'u Burundi yari yifuje ko amategeko agenga urudandazwa eka n'indi mirimo ijanye n'ubutunzi yoshirwa ku gihe hanyuma ikaroranishwa n'amategeko ariho kw'isi eka cane ayaraba ibi bihugu dusangiye uburere. Ivyo nivyo novuga ivyahindutse ni vyinshi n'amategeko menshi yagerahindagurika so kuvuga ko ayarahari bayahevye bagiye bayateza imbere. Mu kubatumira twaciye mu ishyirahamwe ribaraba ariryo Chambre de Commerce hanyuma nibo baravye abaserukira abandi kandi nibo baje wanabonye ko haje n'abandi bava mu bisata bitandukanye vya leta kugira ngo bashobore gusangira iki kiyago hanyuma ufise ivyo abaza wese akakironkera inyishu uwo munsi canke hanyuma. Wavuze ko amategeko mbega baratumiwe mu kuyashiraho cane rwose. Nari navuze yuko amategeko iyo agiyeho iyo iteko rigari sohoke waritanguje warikurikiranye baragira inganda zo gusuzuma ibiri muri ayo mategeko hanyuma rero abo badandaza abaserukira baheza bakazana ivyumviro mu butumire babaha iyo haramukiwe iyo gusuzuma iryo tegeko ko ari ryiza kuri bose baba babwiye ibirimo babahaye mbere ico no kwita intangamarara no kuvuga projet. Hariho amategeko nshikiranganje ashira mu ngiro iryo tegeko yasohotse na 3 ayerekana igitabo cyegeranirizwamo cyabo badandaza ngendagenda hari cerekana ingene umudandaza agira udandaza ngendagenda uko angana twabwiye ko ari miliyoni 2 uduze ntubukire umudandaza agira udandaza ngendagenda. Kandi hariho n'ibindi tarikuye kudandazwa wavuze uti wakora udandaza rugendagenda wavuze ngo abadamu birirwa abapolisi biruka ko bagiye hatari kuriwe
ibisanzwe ari ahantu hatariwe gutemberana ivyo bidandazwa ku neza ya mwese ku neza ya twese kuko aho hantu hatereza gukingirwa kubera isuku gukingirwa kubera umutekano aho rero uwo birutse ko je mbona ko aba ari umuntu yagiye ahantu hatari kuriwe kudandariza. Narayobwiye mucamake zano makuru abarundi baba mu gisagara ca Gisenyi muri district ya Rubavu mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baragaritswe umutima no kubura amafaranga yo kuriha amashuri y'abana babo bagwiriyemo bari mu mashuri mato n'ayisumbuye. Izo zikaba ari ingaruka mbi y'inyifashanyo ishirahamwe ADRA yahora itanga muri kahise ariko ubu zahagaze. Abavyeyi bagasaba ishirahamwe ACR kuwigira ico kibazo abana babo bahagarike amashure. Kurikira bamwe muri abo bavyeyi baganiriye na televiziyo Renaissance. Anje ndifite abana babiri yiga muri secondaire gezeho barambwira ati rero umwana afite amabirete y'i Burundi ntavyo twe tushoboye gukora tuja muri biro ya Midimar bavuga ati abana baraba ukuntu nimba umwana afite amanota babashakire ishuri nabuze muri leta na privé yitwa kwihendutse ndayibura naronse ahantu hazimbye navuze ati none umwana aricara nkubita bibambazi hirya no hino abantu bafashije barandira Minerval iyo Minerval yabandihiye ya mbere ebana turu ya kabiri kandi umva bari babiri uwo muntu yemeye kwishura yishura umwe uwundi nawe bikaba ibibazo trimestre bishura 60000 ebana sije mbonye bararangije kuko ni trimestre ya nyuma bari babirukanye bari mu bibazo. Ico twasaba nuko boturonsa natwe uburyo bwo abana bakiga umuntu azoshakishe ibindi by'ubuzima bwo kubarera mugabo umuntu avuga ati mwana yagiye ku ishuri ntabaza kumwirukana. Ntabo dufise badutera inkunga ariko nyene twiyaranje tukatwara abana kuko nk'urabona uyu wanje mukuru niwe yiga uriya nawe kubura amahera nyene urumva ntiyiga guma muhira. Twofasha ko bodutera inkunga tukarera abana bakaza baradufasha kubatuvuriza no kubatwara ku ishuri kugira natwe abana bacu bagire ubumenyi naho turi impunzi nyene bakatwaranje ukuntu twoza turarera abana no kubigisha. Twarumeze yuko izindi mpunzi nkiziba muri za mahama zifashwa zanaza HCR ariko muba mu bisagara bari batwimiriye ko zoradufasha ariko byaravuzwe ndetse no gutangura binatangura mugabo mu nyuma birahagarara. Hari abana benshi bavuye mu mashuri udafise uburyo bukwiye yarahevye. Twasaba naho nyene yuko HCR kumbure yofasha igasubira ikaduterera agacimo k'ubumwe tukaronka amafaranga ya Minerval tukaronka amafaranga yo gufasha abana mu makaye mu mpuzu uko ubundi hoho tubona ko ibintu bigiye kuba nabi abana bagiye guha amashuri ari benshi. Nka jewe ndafise abana bashaka kuri 3 bari muri secondaire bajeje ico bitwita iwacu tronc commun kuvuga 3e secondaire ariko ndakubwiye yuko kugira ngo umwana agende yige ufa kuba ufise nk'ibihumbi 50 ku mwana yiga taha aho ku mwana wo yiga aba mu ndaro nk'uronse chance akayironka usanga ari hafi ibihumbi 120 umva ko amafaranga menshi cyane ku bantu batagira ico bakora. Twasaba yuko nukuri borabe icoza barafasha ubugwaruka kuko n'ubwaruka bw'igihugu rugwaruka rw'isi ntitubareke ngo baje mwibarabara kuko tuzoba turiko turahimukira. Abaserukira impunzi muri iyo ntara ya Rubavu bamyesha kwico kibazo bakizi ariko gushika ubu ngo naco bashobora kubafasha. Desire Ndamanisha aserukira izo mpunzi zo muri ako gace asaba abagira neza aho bari hose kugira ico bafashije tumukurikire. Ico kibazo cyo kwiga ni kibazo gikomeye cyane nabone kuko ino hari abavyeyi bafise abana baba badafise uburyo bwo gushobora kubarihira hariho nabandi biyungunganya nyene bakabarihira. Ariko tugitangura mu 2016 harabonetse ishirahamwe ryitwa ADRA ryaratangiye gufasha abana biga mu mashuri mato n'abandi biga mu mashuri yisumbuye ariko ntibyamaze umwanya muremure n'umwaka ntiwaheze babarihiye nk'ibice bibiri baca barahagarika kandi ico gihe banahagaritse batanaye bamenyesheje bagiye babona abana babirukana ku buryo natwe twagiye kubaza batubwira ati barahagaritse. Turagira ibibazo bikomeye cyane kuko ahana hariho abatabandanije biga mu nyuma
harabonetse ishyirahamwe ryitwa Caritas atubwira ati mugerageze mugire recensement murabe abanyeshuri biga amashuri mato mato n'ayisumbuye baba hano mu karere ka Rubavu turabikora turabibashikiriza nabo baratubwira ko bagiye kutudodorera barabe icyo bafasha abanyeshuri biga hano muri Rubavu ariko gushika kuri isaha nabone baravuze ko bagerageje kutudodorera ku babayeri nta nyishu itomoye bararonka barumva ku bico gihe abanyeshuri babi hano muri karere ka Rubavu nta muntu arashobora kuronka abashobora kubarihira twaragerageje kubaza no muri hasere umva muri hasere ho bakubwira ati ibyo bintu twebwe ntabyo dushoboye hari n'ubuserukizi bwa hasere hano muri karere ka Rubavu bakorera hano ariko bobo tugiye kubabaza icyo bashobora gufasha impunzi ziba hano muri Rubavu batubwira yuko bobo ahanini bahagarariye impunzi z'abanyekongo amashirahamwe twatera kamo ko yoza aragendera izindi impunzi ziba cyane cyane mu ntara kuko hariho abashika bakibaza yuko cyane cyane ikintu bamenya yuko impunzi ziba zahunze zitari mu gisagara citari Kigali gusa bamenya yuko hariho izindi impunzi ziba mu bundi burere hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko keshi barashika abo bavuganye bakavugana n'abari Kigali hariho duhora tuvugana bakavuga ngo bazoza mugabo iyo dubashitse ugasanga bashikiye Kigali bakaca babwira ngo urugendo rwo gushika ino ngo ni rurerure urumva nk'umuntu atamenyeye kugenda baca bamenyeye kugenda n'indege akumva ngo n'amasaha n'inusu keshi birabatera ikibazo bakaca basubira inyuma ariko turafise promesse ari abantu bavuze ko bashobora kuza muri December bakaraba abavyeyi bakaraba n'abana aho biga tukaba twizeye yuko bazoshobora kugira ico bafashe kugira ngo umwaka wa 2019 abana bazotangure bafise ababarihira Ano makuru tubananize mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Martin Ayuru yatowe guserukira abatavuga rumwe na leta mu matora yimirije muri Republika Iharanira Intwaro rusangi ya Kongo amesha ko ari ngombwa ko haba ibisikanya ku butegetsi riciye mu matora akaba yabishikirije igihe yashika ku kibuga c'indege ikishasa aje gutanguza imyiyamamazo Martin Ayuru ararahira akarengwa ko batazo kwemera ko hakoreshwa ivyuma biharura amajwi muri ayo matora tumukurikire. Nous devons à tout prix dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira turonke ihinduka ry'ubutegetsi riciye mu matora kugira ivyo bishoboke nuko habanza kubaha amatora umugambi wacu rero nuko haba amatora yizewe no kuvuga amatora hakoreshejwe ikarata y'urupapuro atavyuma byo guharura amajwi birimwo urutonde rw'abazotora ruri ku mugaragaro kandi rukosowe kugira abanyekongo ejo nibatora ivyavuye mu matora bizobe bihuye n'ivyo bakoze mu tuzu tw'amatora ko abanyagihugu biteguye twebwe hari ukundi twogira kiretse ko natwe duca twitegura no gushaka ko abanyekongo iyi nyiyamamazo ni y'abanyagihugu abanyekongo bavuze bati nta vyuma biharura amajwi dukeneye kandi dukeneye amatora yizewe yo ku mugaragaro kandi ari mwituze ni hano rushe usuzira amakuru turako turabashikiriza kandi abashimire mwese mwadukurikiye naho ubutaha